uje mu Burundi hari ibibazo byinshi bitandukanye uno musi DJ Pole na Double J ifutwa ry'imiziki tukaja kuri Alvin na Melanin Boy ivyo byose ni ibintu biriko biratuma umuziki wacu umenga urimwe ibibazo kuri wowe nka FLO ubivuga kwiki rino futwa ry'imiziki itandukanye hagati y'aba artiste bacu mu gihugu Burundi na cyane wowe kuri umuntu uvuga ati ndiko ndaza ubifata gute kuri wewe cyangwa bivuze iki kuri wewe abantu bavuze uko Imana ibabare cyane na indirimbo nakoze ubwayo nyene yarijanye kandi twakoranye n'umuririmbyi akomeye Imana imezagire cyane hari hose n'ubwo atumbe Kirundi gusa I think abantu bavyumva bazomusigurira mimi nimshukuru sana Jovio ambao tumefanya collab for sure ni amechukulia kama yake like so sehemu zote alikuwa anapiga simu ni mtu anaheshimika anambia nina msanii tumefanya kazi ngoma nzuri sana kutoka Burundi so naombeni mtupe interview so tulikuwa tunaenda hivyo yeah. Turi kuri Airport International Mercure dadaye neza na neza umubona ari ibintu bimeze fresh erekana bari abakobwa beza cyane b'igihugu ni Glamour ladies tuje gutegera uwo bita FLO mira cyane tuba bityo nimusanga hagira amasakoshi indira pa yeah abakobwa ba Glamour ladies bakaba bahageze rindira nyene agasanamu tugafate neza wamwita FLO oyo FLO yeah karibu sana my brother welcome unaona aja wa data karibu sana karibu asante yes mnamuona ko FLO amaze gushika yakiriwe n'amadarapati welcome Mr. FLO kazi muhira FLO yaramaze igihe kitari gito muri Kenya yakoze imiziki itandukanye dufise n'amakuru menshi atandukanye tuza kumenya muri kano kanya amazina nje ni Starboy mwabonye yuko abigeme beza cyane kuva muri Glamour ladies Glamour ladies niho bari abakobwa beza cyane abakobwa ba mbere mu gisagara cya Bujumbura niho bibereye abakobwa nyene beza ategera ivyiza nyene amazina yanje ni Starboy kuva muri Star TV murabona ko tunapendana kaka zimisha muziki kaka karibu nta kibazo gikumiriwe ariko kubyerekeye cyane FLO kaze abarije nitangurira ko kaze FLO murakoze cyane Imana bahezagira gose ukwakira mapokezo meyaona aje tutumie Kiswahili ama lugha ya nyumbani yoyote tunakini kwa lugha ya nyumbani itakuwa bora zaidi sawa ni vizuri cyane ndashimye sana urukundo runini cyane binyeretse ko ntatambaniro rero yeah thank you so much yes banyita Starboy uva muri Star TV yes ni FLO turi kumwe mu bwambwe bw'amateleviziyo atandukanye ari hano cyambere katukubwira ati welcome thank you so much ikibazo cyanje kiravuga gisi urumwe mu baririmbyi novuga yuko uri kurakura na cyane mu bikorwa uri kurakora novuga ko atamyaka myinshi umaze kubera iki gusohoka hakiri kare wihuse cyane ugakora featuring hanze y'igihugu na cyane ko kenshi bakunze kuvuga ati umuntu amanze yiyubake kwanza akora ibikorwa byinshi then hamazoje gukora featuring hanze y'igihugu yamaze kwiyubaka ubwiwe hano mu gace Burundi kubera iki ikintu cyambere novuga umuziki ni urudandazwa ni business nk'izindi hari umuntu abafite
ntanze nk'akaroro ku ma business abantu bakora umuntu target yawe siyo yiwanje like umuntu ashobora kuba afite target yo gukora ngaho Bujumbura gusa ubundi afite gukora target ya Mumbai Dubai so ni sinovuga ko nihuse ni target zanje nivyo nshaka uno musi novuga ko uri umuririmbyi uri kurakora cyane kandi ndetse uri kuranatera ubwoba benshi batandukanye kuri uno munsi uri kurakoresha inoti nyinshi zitandukanye waragiye mu gihugu ca Tanzania ukorerayo video nziza cyane irimo nabigeme beza cyane mu gihugu ca Tanzania uragiye Kenya naho ukoresha amafaranga menshi atandukanye uri kurategura gute uburyo bwo kugaruza ari amafaranga nkuko wavuze ko ari urudandaza nka Flo ariko arategura gute ubwiyo ukuntu iriya noti ariko arakoresha ukuntu izogaruka na cyane ku ruhande rwiwe ndababwira gute business umuntu akitangura iragoye sana iragoye cyane ariko uko imisi igenda ihaca irengana uragarura ayo watanze so n'ubu ndashima Imana hariho amadirizi amame maze kuronka muri kano kanya ndi muri Kenya so muzobibona byinshi ikibazo canje cyanyuma kugira nse n'abahereza abandi nabo bagira icyo babajije kiravuga giti uje mu Burundi hari ibibazo byinshi bitandukanye uno musi DJ Pole na Double J ifutwa ry'imiziki tukaja kuri Alvin na Melanin Boy ibyo byose ni ibintu biriko biratuma umuziki wacu umenga urimwe ibibazo kuri wowe nka Flo ubivuga kwiki rino futwa ry'imiziki itandukanye hagati y'aba artiste bacu mu gihugu cy'u Burundi na cyane wowe kuri umuntu uvuga ati ndiko ndazi ubifata gute kuri wewe cyangwa bivuze iki kuri wewe umuziki n'amasezerano Starboy so kira muntu wese wumva uruhande rumwe umuntu wese abari mukuri kugira umuntu amenye ukuri nuko yumviriza izo mpande zose ziri kumwe mu gihe batarahagara ari bamwe bose ngo bavugire hamwe nitwemenya nindari mu makosa canke ndari mukuri so bo barazi impamvu bazifuta n'impamvu bitakunze ko bavyumvikana neza ego umaze igihe kinini uri mu gihugu ca Kenya ndetse no muri Tanzania waragiyeyo bega experience warakuye aho wahora iyo bimeze gute na cyane unigisha n'abandi baririmbyi cyangwa bari mu gisata cy'umuziki wakuyeyo umuntu yogendera ko gushika zino saha nuko tujyame tuvyuke dukore like ni vyiza ngaha mu Burundi baratuzi benshi barazi mugabo tujyabutse hanze ntibatuzi so mu gihe umuntu yagumye mu nzu like biragoye ko umuntu amumenya ifo yuko dusohoka hanze tukamenyekanisha Burundi bwacu uburyo bwo buragenda so uburyo buragenda kandi ahantu hari shaka ni bavuga gute mu kirundi ciza ahari shaka byose birashoboka yes ni Idrizi kuri PJ Classic FM kumbure nta bibazo byinshi fise nobaza kumbure tuzoronka nakanya tugutumire mu isamirizi ariko reka mbaze kabazo Flo yagiye mu gihugu ca Kenya arakora indirimbo imeze neza indirimbo tubona ifise ibiharuro byiza ku marezo sociaux yiwe indirimbo tubona iri kiravuzwa cyane mu maradiyo indirimbo tubona iri kirakorerwa ama challenge menshi kurusha izindi ndirimbo yarafise bien sûr mbega tuvuge ko ari kubera ari collab yakoranye no muririmbyi kazi Jovial mbega Flo yaramaze gukora iyindi collab nundi mwigeme tureke izuma zo gukora n'abahungu barumaze gukora iyindi collab n'umwigeme ngaha mu Burundi mbega itandukaniro riri hehe kuri collab wakoranye n'uwo mwigeme wo mu Burundi niyo wakoranye na Jovial wo muri Kenya Asante n'umunyamahanga cyo navuga kandi n'umuntu afite izina rinini cyane muri East Africa ndetse no muri Africa amaze gukora ibikorwa bitandukanye binini je gukorana nanje yari nk'indoto ya n'ikintu nshimira Imana kuba twaranakoranye gusa like ni numwe mu bakobwa twavuga bagezweho bibihe byose muri Kenya ndetse no muri East Africa urabonye ko bamare bamurondera abadarasa muri Tanzania turetse n'abaturi Brown bo muri Kenya hari wabo so ni big dream kuri jewe kandi kuba ikoroma ama challenge menshi ni indirimbo nziza of course ni indirimbo iryoshe ahubwo sinzi impamvu abarundi bateko barakora ama challenge bisigura ko indirimbo yakunzwe cyane muri Kenya kurusha mu Burundi cyane n'ibiharuro biboneka ko muri Kenya hariho indirimbo ikunzwe cyane gusumba gayi bacu bisigura kandi ko iyo wakoranye n'umurundi kazi
itagiye imbere kubera uwo murundi kaza atakunzwe ngaha mu Burundi canke kubera iki iyindi mva? Sivyo navuze, iyo uriko uravuga ntitwayi promoting. Sante. So ikibazo kimwe nuko muri Kenya amateleviziyo muri Kenya canke bimenyesha amakuru muri Kenya benshi narumvise bavuga yuko batakira umuntu byoroshe zakuvuze canke ndetse kanarira ibyo bintu bishobora ni bibazo ko bikora kuri televiziyo ngaha mu Burundi kugusapotinga abantu bavuga ati ko yavuye ahandi bari nahandi bariye ibyo bibazo nishobora guhura navyo navuzohura navyo. Abantu bavuze uko Imana ibabare cyane na indirimbo nakoze ubwayo nyene yari janye kandi twakoranye n'umuririmbyi akomeye. Imana imezagire cyane hari hose n'ubwo atumva Kirundi gusa I think abantu bavyumva bazomusigurira. Mimi nimshukuru sana Jovio ambao tumefanya collab for sure, amechukulia kama yake like so sehemu zote alikuwa anapiga simu, ni mtu anaheshimika, anaambia nina msanii tumefanya kazi ngoma nzuri sana kutoka Burundi, so naombeni mtupe interview. So tulikuwa tunaenda hivyo. Yeah. Naweza nikasema ni Mungu. Ni vitu vime happen ambao sikuwa nategemea. Mimi nilikuwa nimeenda kufanya media tour ya nyumba yangu inaitwa Huha. So nilipofika nikamiti na madirector wakubwa pale. So nilipomiti anaitwa Deska Torres. Nadhani kila mtu hapa anamfahamu. Tulipokutana tukazungumza, nikamwambia nina project nyingi, ayushi ningepata msanii kutoka hapa tufanye kazi. Akasema sawa, naweza nikakutanisha na mtu ambaye ana roho safi, utasikia anasema nini. Ndio tumekutana hivi. Yeah. Asilimia nyingi sana. Kazi tumezifanya nyingi. Nimefanya kazi nyingi sana na wasanii wa kule. Kiufupi wamenielewa. So mtegemee vitu vingi sana kutoka kwangu. Yeah. Yes, merci. Nitwa Elma Love Mwarimu wa Kuri BAB. Neza icuriko urakora ni kimwe mu rugamba twifuza yuko bogwana tugatsinda gutera hanze y'igihugu ndetse tugakora ibikorwa byiza. Tuvuye hanze y'igihugu gukora imirimo ikomeye. Tumaze kwibona kenshi amakolabo menshi atandukanye y'abandi baririmbyi inyuma y'igihugu, iyo bakoze n'umusani ari hanze y'igihugu cy'iwabo kenshi bakunze kumuzana mu gihugu cyabo kugira ngo bakorereho video batangaze byashije byiza igihugu ngo tuvyifuza. Ariko hano mu Burundi ni gake tubibona. Uwo tweruka ko kubibona ni Mr Champagne ndetse na Sabi yigeze yuko akazana kuri plan bimeze kugira ngo muronke ujya muri iyi avuye hanze naniko no kugatika tumujane mu gihugu wacu dukoreho video kugira ngo duhereshe isheme y'igihugu ndetse bigira agaciro runaka. Bigorera pe bitwara uburyo kandi ikintu naco bamenya nuko kuzana umusani umukuye mu gihugu uzibaza Sabi ntazo gukimugana. Ikintu bakwitega n'ibintu byinshi nuko ndiko ndakora cyane kandi vraiment abifuza yuko none asubira inyuma bo bavyibagire umugambi nawe mfise. Nimbara baba barabare, I don't care, but reka dukore. Ya FLO jewe wewe no musi munyite mzee wa surprise. Haro nindi zina bamaye muri Kenya mu premier vice president wa hari yitwa Kindiki, nitwa FLO Kindiki. So mwese mukandika hano amakorabo baba bonga mu Burundi baba bo hanze ya Afrika mwitegemeshe. Yeah. He's my brother by the way. Na pesa sana kuwa na yeye. Ni mtu mzuri sana. Afu ni kitu cha kushukuru sana. Yeah. Ya FLO ni promoter wa kapitali kuva muri Ejeza FM. Kibazo changira umazigiye kito cyane kandi ari kinini muri Kenya.
warumvirije imiziki hariya kandi umuziki w'u Burundi nibaze kushikayo wasanze mu gihugu ca Kenya u Burundi bufise ikibanza kingana gute mu muziki paraporo nuko indirimbo zo muri Kenya hano mu Burundi tuzivuza mbega ni twokora kugira ngo abaririmbyi bacu hari nabagira ikibanza gikomeye cyane baze baronka n'amakora bakomakomeye ntituje ngarukira gati mu ginyo yuko dufise ikibanza na gitoya muri Kenya ntaco dufise pe kugira ngo tukigire dukore gute kugira tukigire no gufata tugafata izo risk zo kugenda tukava ngaha tukagenda tukimenyekanisha yeah asante nabo abantu